bagashikiriza ingabire ya mutima mweranda bari bahawe na Kristo mukoreka kurigana barabashikirije umwuzurira w'umusaseredoti ubwo gushikuru muri eklezia y'episkopi bagumye ari ubwererekane nabyo njyana n'umucunguzi wacu kuba ribandanya kandi risagarara gushika n'uyu munsi ubwepiskopi si igihagararo mu gukorera abandi umwepiskopi abwirizwa kuba umusuku w'abandi aho kubereka kw'abagaba umukama niwe yabitanze ku itegeko aho yavuga ko uzoba arimo kura no kwifata gutyo uzobatwara nawe akazokwerekana ko ari umukozi w'abantu turashaka kuzigama iryo banga twasigaranywe n'abatumwa tukaba tugombye kurigushikiriza mu kugaragirira kw'ibiganza mu bubasha bwa mutima mweranda egome ndabishaka urashaka kuzokwama wigisha inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko iri udahengeshanya ego ndabishaka urashaka kuzigama ibyo dutegerezwa kwemera uko biri n'uko byakabaye hose muri ekleziya kuva ku batumwa ego ndabishaka urashaka kubaka umubiri wa Kristo ariyo ekleziya kandi ugakomeza kubaho ubumwe bwayo hamwe n'abandi bepiskopi muyobowe n'uwasubiye Petero mweranda umutumwa ego ndabishaka amatugirikigongwe mukamatugirikigongwe ayamuzeyi mweranda w'Imana urusangiye ingaheri mweranda urusangiye amarayika beranda b'Imana urusangiye abazi beranda urusangiye n'amakuru beranda urusangiye wongere utakatifuze intore witoreye nukurize nuhezagire utakatifuze wongere watire bwawe intore witoreye Imana ikunogereze nyene n'aya mavuta meranda umusesekara w'umuhezagiro wiwe
ubu ubutumwa bwawe kwaba ivyanga vyinshi. Igitabo c'inkuru nziza igisha ijambo ry'Imana idahengeshanya, ubigira n'ubwitonzi. Ikimenyetso c'ukuzigama ibanga, ukwemera kutagira amahinyu n'ubuzima butagira akanenge, urazigama Ekleziya nyeranda yo muhimbare w'Imana. Atumira inkofero usarabanemo umwaka w'ubweranda, kugira ngo umwungere w'abungere azogarukira uzoshobore gutora mu rugori rw'ubuninahazwa rutazokwigera rutituka. Iyi mboni ikimenyetso c'ubutumwa ushinzwe, urabungabunga ubusho bwose mutima mweranda yakugize mu mwungere ngo werekizira Ekleziya y'Imana. Diyoseze Bururi none abandi hanyuma abepiskopi baje kumuteza abasaseredoti muri Diyoseze Bururi bashaka nabo nyine bamuteza